amahirwe yo guhava aguma mu cicaro ca mbere muri kano kanya. Je ku ruhande rwanje mbona ni match zitoroshe ku mpande zose ariko reka naho nyene twifashisha inkino turabe probably mbega bimeze gute kuvuga ngo message ngo zirakira vision nayo toyirekera sinzi ko gahunda yo kuyirekera yo irashaka big for byanse bikunze hanyuma barakira Vital Interstar Vitaro hariho Vital na Royal na Interstar brother mwize ekipe nta nimwe ishobora kubifatanya n'isano na umwe na message Ngozi reka tugire arami yabe je ndiko nagerageza kuraba mbona nta sano rihari hagati ya message na Vital ishaka big for adu Interstar ishaka gusimanta umwanya pourquoi pas wicenda w'umunani turavye ivyo muzingirimo muri iyi misi turavye ivyo muzingirimo erega batomboye nabiho nka dynamic kaguma yitsindira mu nkino zitatu yoba yanaciye kwa Interstar buryo Interstar ifite meme na Interstar erega inyuma yo kunganya na Rukinzo bisa nkaho mu manota ubu ni ya 10-32 mu gihe best dynamic ya 14 ifite amanota 26 yego biracashoboka cyane biracashoboka na manota 6 gusa barusha mu gihe dusigaje inkino zitatu ziri ku manota agera kuri 9 uracumva yego rero mbona ekipe ya message Ngozi nukuri sinzi impamvu ariko je mbona ari umukandida akomeye wo gukoroka message Ngozi cyane basigaranye match reka nkwereke basigaranye match ya Interstar na Vitaro na Vision shaka big four Vision shaka big four Vitaro shaka big four Interstar shaka noneho ubu yabonye ko bishoboka kuko ni ya 10 imbere yabo banganya amanota na Olympic Star maze imisigwirirana imbere yabo hari Muzinga nande na imbere yabo hari Muzinga na Ngozi City uracumva ariko waraba kuri dynamique uretse match ya Aigle Noire mboni ishobora kuyigora izindi zibiri bo diskite barakina na Garage Express sibyo hanyuma bakinyene na Kayanza United Garage Express Kayanza United ekipe yo mu Kayanza Dynamique ekipe ya General Umunyakayanza aho ibi bintu birazamwe byanze bikunze mu mpera ya champion Kayanza United barahura na Best Kayanza United na Best Dynamique hanyuma Best Dynamique na Beach reka cenda yo nakunda ya Neymar nkuko yabivuga birashoboka abati je twedukanye amanota 9 birashoboka bafise Kayanza United bafise Beji Green yarakorotse Beji Green bafise na Aigle Noire bafise Aigle Noire match kuri kiraro 4 Makamba navuga ngo Aigle Noire nabonye ni match ya message Ngozi yari yikinishije abakinyi bataronka umwanya uhagije muri champion Dynamique Garage barayiciye yahubwo sibyo Kayanza United Dynamique bafise Garage Kayanza United bafise Kayanza United na Aigle Noire na Kayanza United na Aigle Noire ariko message Ngozi ifise Vision Interstar na Vitaro kipe zose zibujumbura kazi bro tugiye ku munzane w'uburemere bw'amamace nivyo abo muzokina ivyo bagwanira message iri kucoba ado no kuvyo Vision irashaka big shaka big Vitaro shaka big kandi Vision yo ihagazeyo Interstar ifise umwataka amaze imisatsinda niyo Interstar yo bivamwe we ntavyo yovamwe ifise umukinyi mwiza ashaka kumara ashaka ariko aragira igice ca kabiri amode patron iyi ni ekipe ubona ko haba harimo abakinyi muri Interstar bagomba kurangiza umwaka neza ku buryo bempressione mu boss mushasha uyu mu boss wabo akabagurira abakinyi bashasha sinzi ko ari match kandi Interstar yo kwemera kurashuka
ya je navuga ko kukijanye nayo ama equipe bisa nk'agomba gukoroka kugeza amaka kanya ndavuga ngo amaso menshi turiko turayahanga message Ngozi na base dynamic je navuze ati uyu mwaka twahora tubona hakoroka navuga ngo hakunda ama equipe yaduze kesha ari yakoroka ugasanga yaraduze mugabo ku maintain kuguma muri première division canke mu cicaro ca mbere ca Primus League Burundi bisa nkaho bibagora kugeza amaka kanya rero ama equipe yaduze muzinga yarikuyemo deja yaravuze ati twebwe twikuyemo kuko nimwe ama equipe yitwaye neza ifite resultat nziza muri fazare nubwo fazare turi yabagoye ariko nimwe ama equipe muzikoroka utoharuramo ugacigenda ukaraba yitwaye neza cyane ugacigenda ukaraba ama equipe yandi yaduze hariho Garage Express hariho kandi na BG Green Maze kugeza amaka kanya mwayo ma equipe nyene tuvuga BG Green Maze iza yoyo novuga ngo yaramaze gukoroka n'amanota ndwi yawo yabafisi bo barindiriye ko higanwa rikoroka rino novuga ngo rihera hasigaye ko higanwa rihera hama bitwe ko barangije higanwa rya ko bakinye match zose za 2025 ya bakinye saison 2025 2026 mu equipe ya mbere kwisa bivuze ngo rero nimba mu equipe atatu yaduze uyu mwaka equipe imwe muyo baduganye ari equipe nziza itazokoroka hanyuma equipe yaduze kandi imwe yoyo yaramaze gukoroka bivuze ngo harasigaye equipe imwe muzo baduganye nayo ni Garage mu biharuro bisa nkaho bigishoboka nubwo bidashoboka mu biharuro bisa naho bigishoboka ariko mukuri ntibishoboka biragoye ugashigenda ukaraba rero yama equipe atatu nimba imwe yarikuyemo ma equipe atatu yaduze imwe yarikuyemo muri yo rani yo kuvuga ngo twebwe ngo ibintu byo gukoroka ntiturimo hasigara havuga ngo equipe imwe muzimenyereye Primus League Burundi igomba gukurikira izi equipe zivuye muri deuxième division aho naho rero dukubitiza ijisho ku ma equipe uko akurikirana gacigenda kuri message Ngozi base dynamique ayo ma equipe ya nyuma Kayanza United Olympique Star Interstar yose mu biharuro birashoboka ariko hugeza amaka kanya ikinyuranye kiraha kuraba ngo base dynamique avec 26 ugacigenda ukaraba message Ngozi iri imbere ya 27 bivuze ngo equipe imwe itakaje urukino mwizi nkino zitatu zisigaye biraca biha amahirwe uyundi kwisanga yamusize ku manota agera kuri 3 kandi ico kiba ari kinyuranye gifadika kugeza amaka kanya rero urabiye kuri fixtures ya equipe afise message Ngozi twabonye ko uyu mwaka bisa nkaho itari determine nka message Ngozi twaravye mu myaka peut-être nk'indwi canke umunani twaravye iherutse message Ngozi yabaye nziza abantu benshi nibaza ko bayizi message Ngozi yaramuye baye noke message Ngozi yaciye ngo bamodeli ya kibare tugituma ko muri equipe nationale ari capitaine wa Gasogi United message Ngozi yaciye mu mazina tuvuga ko nimwe mu equipe igeze kuba komakomeye ugacigana kuri base dynamique equipe ishoboye kuba peut-être nimwe mu equipe ishobora kuba amaze igihe kirekire wanashaka muri Primus League Burundi ariko nimwe mu equipe nayo ivyo kumaintain kuguma mu cicaro ca mbere babimaranye hafi imyaka igera kuri 3 equipe tuyibona ngo yaje muri première division hageze hahandi nyene tuvuga ngo tugomba turabe uko amahiganwa arangira inkino zitano za nyuma base dynamic ice banziza navyo tuko turabona mu aka kanya equipe iragiye kubise Bumamuru equipe ikubise Muzinga nico kintu kugeza amaka kanya gituma umuntu wese cyangwa umuntu wese aba umupira w'amaguru agira atanse akavuga ngo iyi equipe itsinze match zitatu zikurikirana kuko ikintu ca mbere nari navuze nimba message waba ariko baratakaza ariko bicamo bagatsinda match bakanganya hanyuma ugacona uwundi mugwi uri nyuma yayo wo utigera utsinda urukina ahubwo uri kuratsindwa resultat ziza kunganya bice bigora ko ushobora kwizera uwo muguri hasi kushobora kuza ugacako wa wundi uri hejuru ariko nimba bigeze ahantu dynamique nabo batsinda match zitatu zikurikirana wanarabizo match batsinze ugasanga harimwo Muzinga ugasanga harimwo Frambo ugasanga harimwo Bumamuru Football Club tanga kuvuga uti equipe vyanka vyakunda yatangwe kuba seri mu bintu byayo ni naho rero ucugira attention tukavuga ngo eske nimba equipe ya base dynamique imaze inkino zigira kuri zitatu muri phase ruturi tariki rasindwa equipe yifatiye Buma muri kayitsinda bitatu kuri bibiri wabo mu Cibitoke
Bumamuru tuyizi ko iyo iri muhira usanga ambiance n'abakunzi bayo dushobora kuvuga ngo nibyo bivanye nuko equipe itari mu bihe byiza abantu nire ko baraza kubivuga ariko nimwe ma equipe ifise fan base itebwo hariya mu ntara ya Cibitoke ugacigana ukaraba kandi batsinze Flambeau du Centre ibitsindo bigera kuri 2-1 equipe ya Flambeau du Centre batsinze Bumamuru yari mu ma equipe aba mu ma equipe turashobora ko turaharura ko ashobora gutahukana igikombe cha Primus League Burundi ko Bumamuru na Flambeau du Centre namwe ma equipe vyasa nkaho bariko bariruka na equipe ya Egere Ntwari ngo tubonemwo ninde ashobora gutahukana Primus League Burundi iyo migwi ibiri yose bese dynamic yayitsinze bateretse ko equipe twokwita ko mu ma equipe yaduze mu yabaye nziza twovuga kari Muzinga nubwo ko rero batsinze imigwi 3 iri mu mice 3 itandukanye mugabo yose ifise ikisiguye imigwi ibiri yari kirarondera ko Primus League yari kirarondera Primus League n'umugwi muco kwita ko wabaye mwiza mu migwi yaduze mu cira cambe ni giki rero cyo gituma iyo equipe yatsinze iyo migwi aho ndavuga base dynamic itoza nge dutangaze kuri match ya Garage Express itoza nge dutangaze kuri match ya Kayanza United itoza nge dutangaze kuri match ya Egere Ntwari nivyo dushaka kuvuga ngo Egere Ntwari nibiki ariko Egere Ntwari nimwe mu equipe nabonye ko muri phase retour ifesere zirita za egalite nyinshi biturutse kuri cyagende dushaka kuvuga ngo havuyemo Ineza Abdi havuyemo Kamana Karim havuyemo ayo mazina twokwita ko yaronderera ibitsindo yasenya kavuma muri equipe ya Egere Ntwari nabo ari naho mpamvu twabonye ko resultats nyinshi zaje ziba izo kunganya ntitwabonye Egere Ntwari itsinda ibitsindo byinshi kuko twe twayibonye muri phase bivuze ngo rero base dynamic ufatiye kuri fixtures Egere Ntwari Kayanza United ndetse na equipe ya Garage Express bisa nkaho bishoboka cyane ugashigenda ukaraba kuri equipe ya Message Ngozi equipe ya Message Ngozi nayo nimwe mu ma equipe navuga ko mwiyi minsi nivyo nayo kirigenza neza ariko rezilita mu match zitatu n'ubundi turiko turaraba match zitatu ziheruka na match zitatu ziri imbere bisa nkaho Message Ngozi n'ubundi sangiri hasi kuko nivyo babo batsinzwe na Musonga timizo match zitatu ziheruka equipe yatsinze Olympique Star ibisindo 3 kuri kimwe mu ntara ya Muyinga kuri Stade Umuco Message Ngozi inganyije na Egere Ntwari Fighters yamaze gutahukana igikombe kuri Stade Rukundo ibisindo 2 nivuga ngo 2 ku bindi basigaje fixtures za Vision iri kirarondera Big 4 kibona ko bishoboka kandi no kugeza amaka kanyimo gutsinda Olympique Star bisanzemo muri Big 4 bamaze kuba babona ngo twebwe Vision inyuma yo guhindura novuga ngo profile yiwacu kuko Royal twari tuzi na Vision y'ubu nibisa ari ukuntu bitandukanye petete bishingiye ku burongozi bw'iyi equipe ugacigenda karaba rero iyi equipe Message Ngozi muri izo nkino nyene irafisemo Vitaro irikirarondera Big 4 Vitaro niyo equipe tuvuze ngo phase retour imaze kuba itsindwa mu nkino 12 imaze kubikina imaze kuba novuga ngo iyi equipe ya Vitaro rimwe ma equipe twovuga ko ifise resultat nzize muri phase retour kuko bamaze kuba batsinda urukino rumwe gusa batsindwe ni equipe yabaye champion yamaze kutahukana igikombe ya Egere Ntwari equipe phase retour imaze kunganya inkino zine zonyene equipe imaze inkino zigera kuri 11 itariki itazi cyitwa gutsindwa muri Primus League Burundi bivuze ngo kuri Message Ngozi bisa nka kuri match ya Vitaro harakazi kuko ni equipe ikiri kirarondera muri Primus League Burundi ugacigana guhura na Interstar twabonye ko kuva aho yinjiremo Cedric Amis kuvaho Interstar yinjiriyemo uburyo nibaza ko benshi babibonye bigiye bitandukanye Interstar twabonye ko kugeza mu akanya niyo equipe yonyene ikirakena muri Primus League Burundi nayo nyene tunakongere ko ari yo equipe ikirakena yanditswe ko amazina nakanya nakantu ushobora kongera koko akantu k'uburyo kaba kariyongereye bitandukanye na Fazare ni equipe nayo twabonye ari nziza myemisi bishobora rero kugorana je kubwiwanje fixtures zizose aya equipe yose afise dushingiye kuri kubiharuro bihari biri actualize kugeza maka kanya dushingiye ko aya equipe yose ari karitwara mu nkino zitatu baheruka n'inkino zitatu bagiye kuba bimiriza bisa nkaho Message Ngozi amahigwe atari menshi yo kuguma muri champion amahigwe asa nkaho atari menshi yo kuguma muri champion kuko jemba mbona base dynamique kunganya na Egere Ntwari ntitwotangara mu gihe iyo equipe yasenze Flambeau du Centre gasinda muri yasinda tuzonganya na Egere izindi tuzikubita mu gihe base dynamique twabona yasinze Kayanza United
ntitwotangara kuko bese dynamique n'ubundi herutse umuntu aca kubitazita zeruka ati bese dynamique yatsinze muzinga Flambeau du Centre na Bumamuru ugaca ugenda ukaraba ekipe mu gihe yotsinda Garage Express ivyo bisa nkaho natagitangaza kirimo kuko Garage Express bamaze igihe batsindwa ibitsindo 8 bingahe bisa nkaho atagitangaza jemba mbona abakunzi ba message Ngozi abakunzi ba message Ngozi ndetse n'abasanzwe barongoye iyi ekipe nk'abantu bakunda ekipe jemba mbona ahubwo bakwikuja hamwe bakavuga ngo eske matches 3 ziroshe gutegura twiyegeranye gute kugira ngo dushobore guha peut-être prime abakinyi uburongozi bumenye ngo how dushobora gutegura zino nkino zitatu zisigaye nka final tubone kuri kote yo guprepara mu kibuga nivyo ariko no kuri kote mentale kuri kote yo kuvuga ngo financièrement est-ce abakinyi baraba motive niki kugira ngo bashaka guma première division nivyo nabo barashaka isoko no kuguma mu kiciro ca mbere peut-être bivanye n'amasezerano bafise ariko jemba mbona ku biharuro no kuvyo tubona canke kuri fixtures imigwi yose ishigaranye canke ku nkino basigaranye vraiment bisa nkaho kuri message Ngozi bigoye Grino n'abambere n'amanota 65 ku rutonde Flambeau du Centre n'abakabiri na 51 Musongati n'abagatatu n'amanota agera kuri 50 wa kane yitwa Vision n'amanota agera kuri 47 Bumamuru n'abagatanu n'amanota 46 wa gatandatu ni Vitaro n'amanota 46 windwi ni Rukinzo n'amanota 43 umunani Muzinga n'amanota agera kuri 36 wicenda ni wicenda mugwi wa Muzinga n'amanota agera kuri 36 w'icumi ni Ngozi City n'amanota 33 wa 11 yitwa Interstar n'amanota agera kuri 32 wa 12 n'umugwi witwa Olympique Star n'amanota agera kuri 32 nivyo ukurikira ni Kazana n'amanota agera kuri 31 wundi ni Romessage Ngozi n'amanota agera kuri 27 ni mugiye kandi imigwi 3 ya nyuma n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique n'amanota agera kuri 26 akurikirana abana bari mu murongo wanashima utukura bakurikirana Garage Express ya 15 n'amanota agera kuri 18 akaba no wa nyuma yitwa BG Green Maze n'amanota agera kuri indwi gusa ku rutonde rwa championnat y'u Burundi nuko bimeze Ori Travel Job Connected Agency ni amwe mu batatu turi kumwe muri kino kiganiro cacu cyaje mu biganiro bigiye bitandukanye vya sport bashikana abantu ahantu henshi ubu barongeyemo Albania mu gihe tukiriko turarindira ko ibintu bitungana hariya muri Arabia Saudite na za Qatar nibiki turi twibereye muri Albania ariko na Dubai abantu bakomeza kudepoza amadosiye ko ibi nibirangira uzoba ya depoje bwa mbere birumvikana ko bazogenda bakomeza rero ko bakira mu bibanza bigiye bitandukanye nkuko twama tubibatangariza aho bakorera ariko kandi hari offer muri Albania cyane ku abadamu bakora mu vyumba byo mu mahoteli bakeneye effectif y'abantu 50 turabibabwira kugira ngo usamara aramenye ko azohava yisanga bamaze kibanza bamaze kugifata abaide kwiziniye ku bakobwa bagenda bafasha mu gikoni bakeneye 15 aba servers bakora mu restaurant abagenda baserva abantu mu restaurant bakeneye 14 aba ouvrier mix abagenda bakora ibikorwa bitandukanye bakeneye 32 hano rero birasaba ko ufite passport ukaba uzi igifaransa canke icongereza hanyuma bisigaye ukibangikanya 500 euro amajana 5 bityo ayandi ukazogendera yatanga kuko vyose kugira ngo ushike mu gihugu ca Albania na contrat de travail office ni 3,000 and then wagerayo hari ugahembwa hagati y'amajana 7 n'igihumbi c'ama euro uragerayo ukaronswa aho urara ukaronswa ukwiyunguruza donc déplacement transport ukaronswa ibyo gufungura ukaronswa carte de résidence kugira ngo ube muri Albania utari udashobora gufatwa n'amategeko ariko kandi baraguha assurance maladie nka carte yo kwivuza mu gihe wowe ukitswe n'amagara ubwo rero birumvikana Hori Travel and Job Connect Agency ikorera muri Meri
mu nyubako ya Meri Hotel de Ville hasi nimero 12 nimero yo kubatora ko ni 67 amajana 880 amajana 251 bakorera Igitega imbere yo ku Ngoma bare kuri etage kwa Koja iruhande ya Canal Plus